Merci kuba mwadufashije ku makaye yo kwishuri. Wiga mu kangahe? Niga mu wa gatatu. Amaja. Kinama Mu Kinama? None nk'ubunye kwishuri uzogenda wabwira gute? Nzogenda nezerewe kwishuri ko nzogenda mvuga ngo abantu ko badufashije amakaye neza. Yes, hero bakunze ba Buja Hit TV ni mwana mutecanga muri bivanye naho mwerereye nkuko musanzwe menyereye kuri micro muri kumwe na Christabel nk'ibisanzwe behind camera tukomena Juma Jux Beje de la Capitale. Ngaha rero mubona urabona ko magaze ahantu hari abantu b'ingeri zose abantu batandukanye. Turi ngaha ku bw'igikorwa cyateguwe na cooperative no byitaka ari nk'ishiramwe Fasha nawe warafashijwe hamwe tugiye kwakira umwe mu baserukira iryo shirahamwe canke cooperative atubwire mbega bimeze gute wano turi ngaha atubwire mbega bimeze gute turakwakira kuri kamera za Buja Hit. Nakoze cyane. Meze neza nashimye. Ku bantu bashaka kwakonye bwa mbere akazina naka. Nitwa Mbasha ngenda kumana. Namazina y'ikirundi gusa kubera ko n'umurundi yiyemera. Mbasha ngenda kumana. Ufaniki na MT number 1. MT number 1 duhuriye mu kazi. Okay, rero twashaka utubwire mbega ngaha anye turi ngaha nanje barabona ko nambaye Fasha nawe warafashijwe ariko ndi ngaha Buja Hit byose amemta ndabikora muga nkibaza ati kubera ngaha hari abantu benshi turi ngaha kubera ikintu cyo gikorwa cyateguye ngaha. None nibaza ko uyu mupira wabivuze bavuze ngo Fasha nawe warafashijwe tino gikorwa cyo gufasha ku byo dushoboye kuronka tubisangiza abo basi badashoboye kuronka ibyo twe dufise. Turi ngaha rero ugira dufashe bimwe mu bikoresho by'ishure kugira nabo kubera ko twumva ko kaza keza kari mu ikaye. Rero tugira tubashire basuri batubaha ibikoresho twashoboye kuronka kugira bashobore kuja kwishuri bafite ibikoresho basi bishobora kubafasha kugira bige neza. Yes, twashaka kumenya ico onye hanini impamvu turi ngaha nibaza ko tuza kubarondera kandi mwejeje ico gikorwa ko amasari karagenda tuganire indi mutubwire mbega Fasha nawe warafashijwe nibiki biteguye gute byaje gute turaza kubarondera hanyuma. Yego nibaza ko ari amahoro menshi. Mwabonye ko twari turi mu gikorwa muri introduction abivuze ariko tugira amahirwe kwakira umwe mu baserukizi nkuko nawe babariye mu baserukizi baserukira Fasha nawe warafashijwe agira akajambo tubwire mu gikorwa mwabonye bariko barakora mbega akajambo bwira abantu bari ngaha nakaye gamuto. Ngira abantu bose bari ngaha ijambo sakajambo nagiti ijambo ngira wagatetesije bono vuga twebwe hari no gushima kubera ko ivyo dukora si uburyo bwinshi dufise gusa no mutima umuntu agira akavuga ati mu buryo buge dufise kubera ko bose mubona ngani baza ko ari baki bafisubuze abo bantu bagize akakigoro ko kuza ngaha
nta basuzi n'abanyeshuri muga kubera ko umutima bawuhawe bakavuga bati twoza kugira ico dufashije bivanye naho natwe tumaze gushika kuko udatanze muri bike nashobora gutanga muri vyinshi. Ico novuga noshimira umuntu wese ari ngaha kubera ko ntitwobikora ngo tuvyikorere, tubikorera n'abandi bantu tuba dushaka kubikorera. Nk'userukiye Fasha nawe warafashijwe ni ngaha, hariyo abankuriye muga kubera batashoboye kuhashika ntivyofatura abantu bakuze. Reka dusime cyane ku bantu batumenyesheje ko ari ugwaruka dushobora gushika ko mu buryo buke, aho mari novuga mwubahwe nivyo bigezweho musanzwe mwubashwe. Turashimye kweri n'abavyeyi bitavye akakamo kubera ko baje gutera iteka ibibondo vyabo nukubereka ko babashigikiye kugira bashobore kwiga bona ko n'abavyeyi babari nyuma. Muri make no gushima hanini no kuvuga ko twatari uburyo bw'ikirenga mu dushima ko nyene twaronse niho dushoboye kwiyagaza kuko ngo karizo kimene kiyagaza aho gashikira naho nyene kandi mu kintu bakavuga ngo inkezi ikerugororeha kandi igahimba naho nyene ishikanye. Abantu baje nibaza ko nza gutanga akanya ku bantu batwiritse urugbaruka bakagira ico bavuze kuko wotubwira byinshi kuri bo. Ivyaba ngombwa uwafashije waguhaye arakongera tuzonagaruka Imana gusi dushoboje kuko ntavyo twokwishoboza. Nibaza ko mukoze cyane kuba mwatwitavye. Mbasha nk'umuntu ashoboye kubaza kuraba ibiganiro barashobora kwibaza ati mbega Fasha nawe warafashijwe niki ikorera he bipanze gute nk'icyo kibazo marashaka kukibaza ari ubwa mbere babonye ukaduha umuco ingene icyo gikorwa cyatanguye ryari mu mazige kingana gutembega icyumviro cyavuye he? Icyumviro cazanye abantu benshi mpava nsanga nabese bimwe mugabo hariho nka Saidonya hariho Divan hariho Rwagasore hariho Raoul amazina sinoshobora kuyahitsa amakimaze kumva mu bantu babiri kubera ko nibaza ko icyumviro kizana ku muntu umwe akagiha uwundi bacakiye bakumva baragihurije ko bakagikorerako. Ayo mazina navuze novuga ko ari imbere hamwe rero nabandi bari ngaha nashoboye kuvuga amazina kuko nanje sinivuga. Fasha rero naho cavuye Fasha nawe yarafashijwe uno munsi turafise ni compassion ni shira hamwe mu Kirundi giyemeje gufasha atanyungu rirondera ikavuga ari nabani n'ugwaruka gwavyiruti kubera ko twiyebwe twumva dufise uwo mutima turashobora gukora bimwe mu bishoboka aho dushobora kugeza. Rero Fasha ihari kugira ifasha umuntu wese ibona ko bikenewe kumufasha mbwa kubera uvuze gufasha mu Burundi barakenewe gufashwa ari benshi ntitwobishobora ndazi hariho nabandi babikora. Twebwe aho tugeza aho tumaze gushika tukagira nka nitohoza tukabona arico twakora turagikora n'ugwaruka ruri hamwe rero kugira rufasha aho rukorera no musi sinovuga ko novuga ngo ni ngaha mugabo vuba cyane muraza kuhamenya ku buryo byoroshe abantu bashobora kutwitura dufite ico dushoboye tukagikora. Fasha nawe warafashijwe nibaza ko ari uko no kivuga. Hari ibikorwa byinshi bihora biba ugasanga Fasha nawe warafashijwe iratendinze ngaho muri ico gikorwa ariko hari akantu wagarutse uvuga ati murabona ko benshi nta buzi bafise uburyo bwo kwimbira ati uburyo buva hehe kandi ko tuzi ko wavuze ko bamwe atakazi bafise kandi mu bikorwa byose bihora biba Fasha nawe warafashijwe irahaboneka. Uburyo umuntu yarinze avuga ati ngomba gukora ikintu aragerageza akikora iyo bwamye akarondera ikintu yofashisha. Sikuvuga ngo nubwo ikirenga mugabo kubera ko ari shira hamwe tuvuga neza ko naho tuvuga byose ni shira hamwe kurima no korora kandi mu Burundi bari batunze no n'ubworozi nico kintu dushaka gushira imbere ku buryo nibizovamo bizoba kugira bifasha abo bantu mu byo bakeneye mu buryo bwo kwivuza bwo kwiga n'ibindi byinshi. Nukuvuga turagerageza tukarondera umukubera ko ariko stati bivuga mu byo twiyemeje tuzokora uburimye n'ubworozi maze bive aho nyene bija gukora igikorwa cyo gufasha abandi. Reka tubashimire cyane ko mwemeye ko tuganira. Nanje ndabashimiye kubera ko mugiye kwerekana ko ari abantu bugwaruka bashaka gushikana igihugu imbere mu byo rufise bike murakoze cyane. Nitwogenda tutaganirije canke tutabajije bamwe mu bavyeyi bari ngaho baherekeje abana babo tubabaza ingene biyumva tugiriwe iteka ryo kwakira umwe mu bavyeyi bazanye abana ngaho turakwakiriye mama. Ego murakoze kandi gufatire ntaje. Ego murakoze kuduha ijambo niko twe ko twaje ngaha turashimye turakengurutse n'ukuri kandi biratunezereye cyane kuba mwatwakiriye n'ukuri mwadufashije abana
kandi n'abandi muze bagire gutyo nukuri nk'agateka mutera abana n'abavyeyi mukagira kigoro kumbe n'abandi muze bagire gutyo nukuri Imana izibahezagire cyane bongera imigisha kuvyiza muri kumakora abana ntako twumva twabashimira nukuri nishimye cyane ku Mana mu bamudugire nukuri murakoze cyane. Mama urabizi ko ngahanye hari abana benshi bakeneye ubufasha benshi cyane nashaka kubaza nk'akantu wiyumva gute kuba urazi ko ikayimwe irazimbye kuba naho umuntu yo gwikayimwe ibimaze canke ikaramu imwe wiyumva gute kubona umwana wawe iyo bari muri aba bantu bashoboye kuronka notwo dukaye dukeya adotangura ishuri mu gihe hariho n'abandi usanga bataragirirwa amahirwe yo kuturonka nukuri je ku bande rw'iwanje ndumva neza nuko ndashimye kuko nka jewe ntari bikoresho bwa naronke kiretse nukuri ndakeye numva umenga biranguye neza kuba narumse n'undi ako kamo yarakoze cyane nukuri ndashimye cyane ntako numva none abashimira murakoze cyane nukuri murakoze ego katugushimire nawe urakoze ego murakoze namwe kweli Imana ibahezagiye ego nitwagenda tutaganirije abana nabo ngo tubabaze ingene biyumva kuri uno munsi bagiriwe twaje kubaraba abana mwiyumva gute twiyumva neza cyane akajambo wabwira nk'abakunzi ko arabaraba akandi kajambo nyine wumva ubabwira kugushimira merci kuba mwadufashije ku makaye yo kwishuri wigamo kangahe niga mu wa gatatu amaja kinama mu kinama none nk'ubu unye kwishuri uzogenda ubabwira gute nzogenda nezerewe kwishuri ko nzogenda mvuga ngo abantu ko badufashije amakaye neza muze mugire ivyigwa byiza kandi muze mushire mu mwete kwiga kugira ejo nijo bundi namwe muzofashe abandi batazoba baronse sibyo ni sawa witwa gute nice wiga mu kangahe ya mu wa gatanu amaja Stella Matutina nawe uyumva gute muri kano kanya ga nimba neza neza gute nyine kudatwenga ngo ngo tubone kuri kuratwenga muryohewe rero kudatwenga ndaryohewe okay rero ngira ndabasabe mwese muduze amaboko urumva muvuge muti Fasha nawe warafashijwe sibyo twagiye 1 2 3 Fasha nawe warafashijwe thank you